kwiga ibi bintu bigutesha umwanya urabibona abavyeyi ngene usanga bakaze ego ico gihe numva ndiriye umuhari sana developer canke ikaba professionnel muri yo nibaza ko ni ikintu kigusaba gukora n'Imana ukayisaba ikakwereka iske je nshoboye iki ego ukareka ubwoba mugabo rero challenge duhora nazo ni zonye ushaka gukora n'umuntu akurihe ugakorana ikintu n'umukiriya bikarangira atakurisha ego ama challenge nayo mu kazi nyine arabaho aramaho niko bibenza akazi kose kubabizi barazi charte graphique icarico ni ikintu usanga kirimwo ama projet ashika nka 30 rero mwizo 30 umuntu aguhaye avance ayasigaye nayaguha ari nka projet ya 500,000 kaguha avance ya 250 yumva ko ayasigaye urayaheba hari abo benshi usanga twaciye kwa Nerina turazi ko ngena cabigenza ugasanga barakwishuye kubera batinye ko agira abavuga hagiyemo harazamo n'ubucuti rero n'umuntu ufata nk'umuntu nyene ni nk'intwari kazi uravye ivyo akora maybe hari abantu nyene bavuga ati urya mukobwa yana afise umuntu aratukana ntashoboka mugabo bivana n'umuntu ko mufata wo kumufata siko je ndamufata kubera amazi twahuwe nyene tubanye dushaka kumushira muri yo way rero jewe ni ubucuti buhari ni bw'akazi ni umucuti busanzwe yes Yes, you already know me, beautiful people. On the mic against me, one and only Janice for sure, aka Cream Boy, aka Mr. Dream. So hate no one, live humbly, think positively, believe in you, be grateful, and never give up. Just focus on the future. So bakunzi wa Shine TV, reka nongenda bayikaze nyuma y'imisi itari mike. Murabona ivyari jideze ni hatari. Ayo tukugerageza kubibamwo. Reka ndabayikaze wewe ubaye wa mbere kuraba ikiganiro canke uba muri bashasha kuri TV yacu turabaha ikaze even if it's the first time navyo ikiganiro ntibibagiye gukora subscribe twongera duha ikaze abakunzi bacu musanzwe muherereye mu higi gitandukanye y'isi ndavuga hano mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi yavuga hanze yacu muri Afrique muri Amerique muri Asie muri Europe eka no mu bihugu vy'abarabu nongera ndabaha ikaze bakunzi ba Shine TV rero turi n'iteka ridasanzwe ryo kakira umwe navuga mu bajene bariko barafasha ikintu gikomeye ngaha muri industry yacu mushobora kuba mutaye mumuzi bamwe mushobora kuba mumuzi ariko no musire tuge tumenye deep tumenye byinshi bigiye bitandukanye kunije muri carrière y'ibintu tuzavuganiye asanzwe akora nabyo sini graphic designer beshi musanzwe mubizi amafiche monakogwa amapancarte byinshi ababigizemo uruhari reka rero tumwakire amanza twidondore premièrement kugira tumenye tugiye kuganira nawe uwari we tumenye byinshi kuri yo muri rusange welcome sana brother kuri Shine TV thank you urakoze kunyakira cyane kuri kamera za Shine TV yes urakoze cyane ya mazina ni Ndagijimana Alvin cyangwa Alvin Design kubera ko nyene ni zina ryatumizwa no kundondera nga ndavyibaza ubutunzi bw'igihugu ndiko ndavuga ko hari ubutunzi igihugu bufise tukababwirengagize mbega kuri wewe yumvise ijambo nk'iryo mbere ko twinjira mu kiganiro wumva kuba ubutunzi bw'igihugu bisiguye iki nko kuri we kuri part yawe bo nuko ukora ibintu biheshiteye igihugu bifitiye runini y'igihugu yes so reka twakire premier manzi tubwire akadukora kugira abantu bamenye umuntu ari ngaha kugira ngo urakoze kunyakira nibaza yuko byinshi bagiye bivuga mugabo kubisha twadabivuga cyane ari kubivuga yavuga rero ndabivuga yego Jack dusanze nkora ndumu graphic design nkongera nka mu photograph mugabo hari niya design niyo ifise umwanya muri niya kuri jeyo yego yes tushaka kumenya rero kugira winjire muri carrière yo kuba mu designer aussi en même temps ni byo photographe byatanguye gari yari impano yawe wahoze ushaka kuzoteramwe imbere canke se n'ibintu vyabaye buze nyibona yuko usanzwe ubishoboye atavyo waruzi urakoze bon je nibaza ko nabitanguye 2014-2015 mugabo bon si ibintu nabona ko nzo hava ngomamwo nabitanga ibintu byo gufina cyane mugabo bon sinari nzi ko nyene bizogeraho bingejeje uyu munsi yego turabona abajene benshi biratugora hari abantu bagenda kumenya amatara yabo baramaze gukura umusaruro bari kuronka before iyo babimenya bakiri bato
atariho bazoronka kuba babimenye bakuze. Eske kuri wewe bivanye n'ico gihe cyose umaze ukora vyahise bikorera kuba professionnel cyangwa manje urirondeza kugira wisange ngaha uri uno munsi? Bo nibaza yuko intango misosi yamigoye cyane. Jewe iyi sinibaza ko ushaka gutangura ikintu 2014 2015 ukatushika umuntu ari professionnel afisa akazi kenshi ibintu bifatigiye kinini ya cyane. Mwico gihe biragusaba kudacika indege cyangwa kubiheba kubera ko ico gihe nabitangura nta kazi nari yamizuma nakora ibintu by'iwanje. Ndiko ko natanguye nkoresha telefone Android. Yego. Mugabo izo like y'ibintu nyine byo gukora ibintu byo kwinezereza gufata ifoto yiwanje nkayikata nkisha ku kibuga cy'indege nk'ibyo so nta kintu nabona ko nzohava ndabikora nk'akazi kiwanje. Mugabo ko nagumye ndabikora cyane. Yego. Byarahavuye bimviramo ikindi kintu kinini yagushika uyu munsi. Rero nibaza ko intango biragoye. Mugabo nibaza ko kugenda urakora ni kugenda urakura. Yego. Turabize abajeni two turakora surtout two tura develop amatara yacu abe muhira abo tuvukana muri societe abantu benshi bagiye batandukanye batubona nka umenga ivyo turimwo two dutumwanya turi mu burofa ni two turamenya ubuzima ngo turimwo ngo two twitwara gute. Eske kuri wowe byarakoroheye muhira sinzi kubana n'abavyeyi byarakoroheye muhira mbega kuyumvisha ko ivyo ukorakora meme bakabona niveau uri kuno munsi naho ugeze muhira babitawe gute umunsi wa mbere bamenye ko ibintu batanguye kubikora biri professionnel? Icambere cyo ntibyanyoroheye kubera ko je ndibuka imashini narayiba nko mu kico genda bikora nkoresha telefone yiwanje. Mugabo kubera ko byo yarafise imashini kujya kumusanga abavye baje ni mashini atari no byinshi bazi yikoresha ibintu by'amawede kwandika. Mugabo igihe kimwe iragira donc yari system ingera yaheze. System imaze guhera atuma ko umuntu araza kugira kuyikora. Mugore umuntu yatumye ko yarasanzwe none nakora ibintu bya design. Mugabo nyene wewe ntiyari bya ibintu nyene bisanzwe cyane. Ngo nkabona ariko arashami iyo system harimo indi programme yashizemo ko ibintu by'ama design. Yego. Yari Photoshop 2019 cyagi. Rero mboneka ko utuntu akata amafoto agira iki ndamwegera nguma ndaba kuva ico gihe ari machine ntangora ndayiba muhira. Yego. Nkayengera muzagiye ku kazi nkaca ntora imashini nkagenda mu cyumba nkinyegeza. Bigashika yaho ndayirara natavyatsi. Akazinduka badira imashini akayura akaza mu cyumba kudodora nibiki wewe akazi kawe nako kwiga ibi bintu bigutesha umwanya urabibona abavye ngene usanga bakazi. Yego. Ico gihe numva ndiri umuhari sana. Mugo ndabwa ati ko biri kose jewe sinzoreka kuzondagira ntanguzandagira ntangura kuzondagenda ahantu mu mihana bo abagenzi bafise amamashini muhiri wawe nkaza nirigwaye umunsi wose bakandondera bakambura ngo nabanze ikintu shaka nabwo ati je ngaba nabazonshwanira nkagira iki sinzopfa ndabireze ngo yene mu nyuma mzehe yarageze igihe yarabitahura aramara ibeta tikora. Yego. Gushika uyu munsi yo mzehe ane madira ho rama kambwa ati bana nahaye nimero umuntu tuze kuraba umusomeye simba ko mu ntango byari bigoye mugomba ko mu nyuma rero umuntu atangwe kunshigikira. Yego. Gushika no munsi ari kinaronse hagati ebana umuhungu wanje ateramye nko mu kabari gusanga karavuga umuhungu wanje anakora ibi nibi umva ko bari proud cyane. Umva ko intango je ntihari igoye mubyo nza kuba mvuga ati ko mbona muhira baguhora ambana kandi abyihoze. Yego. Ngo nagumye ndabikora ndavuga cyewe ntigeza kubikora. Yego. Tukiri ngaho nyene abantu tugitangura abasiguriye graphic design ariko ntiwabasiguriye deep eske ni ibintu bikora gute bisaba igihe kingana gute kubimenya we wamaze kubigira professionnel uno musi ko biguhindura iki mu buzima bwa misi yose? Bo ico nibaza ko congora kwishura cyane kubera ko nibaza ko umuntu wese arafise ikintu impano Imana ibaramuhaye. Nk'ubu nk'abandi bana ariko barigerageza nko batanguye impano yiwanje umugabo ahanini yafatiye ku yiwanje. Jewe navuga ko ibi inyi usanzwe ubyumvamo kubikora bigusaba kubikora umwanya munini gusa nta kindi. Mugabo twinjiye mu bintu byo kuvuga ngo umuntu bivanye n'impano afise nijyari yoba developer cyangwa ikaba professionnel muri yo. Nibaza ko ni ikintu kigusaba gukora n'Imana ukayisaba ikakwereka iske je nshoboye iki. Yego. Ukareka ubwoba je ndiko ko bantwenga ico gihe nkakora ibintu
ndajubwi wanje nkabona ati ibintu kwere mugabo wapi navyereka umuntu akangato yabyo ibintu ngo kwera nabanze je ndazi ko fendofe ndokora ikintu ciza yego yeah ubu mu buzima busanzwe ubona nayaye ma resultat kwaronka niye mpinduka kuva uba professionnel gushika no munsi nekiye kintu kirahinduka mu professionnel gusa nibaza ko impinduka je ndamaze kwibona nini kubera ko je ibi nivyo bintu nubwo niya bintunze yego birandihira inzu wow biranyambika nunaba no mu rugo oya je ndibana kandi naka kazi niko nyine ukora niko kagurihira inzu umva ko ni ikintu umuntu yubaka mugabo akaciwa ku mwanya munini mugabo prisk umwanya uhera niho ubona result kandi si muri design gusa no iyo uri kurakora ibintu by'iwawe ubona ati jewe mfise target cyo gushika ngaha fendo fresh kako mugabo mu gutachitse intege kamera rero nibwo ibingi biramaze kunyereka ikintu kinini ya muri jewe niyo mpamvu nashaka no kubireka kubera ko birampuza n'abantu benshi birampuza n'abantu batandukanye abantu bakuru abantu basumba iki umva ko birandihira inzu bikanyambika nka voyage nka sorora nka giriki mbwa umva ko ni ibintu nubwo ko natanguye kera kandi bisaba ko nyine upambano ngakuru ukareka nyine ibintu by'ubwoba yes tukiri ngaho nyene two twiganiro burya tunigishanya kuko nko nk'abajone bayikora bikurikirana bumva amatemonyanje uri kuratanga bivanye naho were naho geze no munsi aha mu gisagara hari abajene benshi baba bipangiye n'abandi baba kibiwabo bavuga ati none nzoshikira kuri yijya etape yo kwipangira ryari mbega nzobishobora musi uva muhira byarakuroheye kumenyera ubuzima bwo kuba uri wenyine utari kumwe n'abavyeyi naye ma challenge wagiye urana bo ntibyanyoroheye mu minsi ya mbere nyine birakugora kubera ubona nyine utanga ubuzima bushasha yego hari ibintu byinshi utari bwabemwo experience nshasha rero mba nyine haragirwa kumva ko usubira muhira mugabo uko iminsi igenda uramenyera rero ico waruvuze ngo abantu bakiri muhira ngo bagize iki harabe biyumvira ati ko tubona abagenzi dufise bashaka bipangira ariko dushaka kwipangira nubwo ko si ibintu ibyo si ibintu ushaka gupanga urabiye kuri mugenzi wawe cyangwa kuri inde nibaza ko ari igihe cyawe bivanye n'ibyo urimo igihe cyawe gishyitse ukumva ko nyine wogenda uragenda kuko hari n'abantu benshi tuzi bakiba muhira wabo kandi bari mu rugero rusumba iwacu rero byo nibaza ko ni ikintu umuntu ni engagement y'umuntu ni engagement y'umuntu vraiment sinovuga ngo ni kwa ngo nakanga bicitseko nanakabicitseko yego nawe uzobishika ko mugabo igihe cyawe kigeze kumva ko wogenda uragenda ukareka ibintu by'ubwoba ukumva ko nanakarabishoboye nanje nzobishobora ni ikintu ni kesho gusa y'umwanya n'ubwoba tu abantu benshi nico batinya yes watubwiye ku bive n'akazi ukora kubakurikirana ibikorwa byawe amafishi ugenda ukora y'amasho reka ngenda bivuge rero burya abantu benshi batazi ngo graphic design ngikora gute naba bajamo badukorera ya mafishi y'amasho ya pancarte ibintu nk'ivyo niyo graphic design ko mu bisanzwe n'ivyo bakora misi yose hari abantu bashobora kwibona rero bakibaza ngo ni ibintu urumva deje umujene biramubeshejeho biramurinzu byose biramumenya ku kazi kiwiwe n'impano yo no gushiramo umurava mwinshi est-ce que mon frère kuva utangwa gukora bino bibora naye ma challenge wagihura nayo Jean byagiye birakugora ni buri musi waronka abushobora gukorera mu gihe baba babuze byagenda gute wacubaho gute ko watubwiye ko kazi usanzwe ukora ka buri musi ama challenge ariho no kandi araboneka ibintu dukora by'iwacu nibaza ko challenge zirashaka gusa n'abantu dukora domaine ya informatique yego twebwe nka je nivugiye ibintu nkora ni ibintu bigusaba kugira umutima ukomeye nkuko yatubwiye twebwe turi mu bantu bafise confiance tugira confiance abantu cyane twe turabambere can you imagine ko hari ikintu umuntu ari USA nubuzi kaza kuguhemba nubuzi ko aza kuguha amafaranga umva uramuha projet mukora ata avance yabanje kuguha barabo bishika bakaguha avance nabandi bishika ntimusabe avance kandi na avance nawe yiguha none avance arashaka kuyiguha asigaye akayakwima yego mugabo ntuvuga yuko challenge ziriho kubera ko first of all ni ibintu twe dukora bidusaba umwanya munini byadusaba energy nini kwiyumvira no kuba creative urashaka kuma kazi yego
nkagaheza maze kudepansa plus de 50,000 nakarore kubera ngo nakatamata dufise cyamba buje kuja kurira nko muri nk'ahantu hari nko muri cafe ndaza kudepansa ndadakinira kugura ama mega ndakinira kugura ama unité di déplacer urumva rero hari umuntu ashaka kubwira ati ebana nkorera iki kintu kamubwira ati iki ni 100,000 cyangwa ni 80 ngaka kantu ngo umuntu ngakora umwanya ngana kubunye wose ukumva kumengura muzimbye mugabo we aba umengo ni ikintu cyoroshe ushika umuha kandi maybe naho nubikora amasegonda 5 ndaje byantwegeye kinini bwa ndabimenye ibi bintu yego byantwegeye kinini iyo bwa ndabimenye maybe ndagikoze amasegonda 5 jewe ni ibintu donc nize nagwanye mwanya nawe deje wana bidepanse ugero nabimenye rero mba abakiri usanga nyene umengo aguha ikintu nkorera kakafisha ngurumva ngo akahanyi ngo nta bintu byinshi bijako ngo nuko akagwana exemplaire kugira ngo nkuko yego kamubwira amafaranga gusanga nyene ntamuhuje umva nyene ni nka business umuntu mudahuje aragenda cyangwa akaguma mukumvikana mugabo rero change duhora nazo nizonye ushaka gukora n'umuntu akurihe mugakorana ikintu n'umukiriya bikarangira atakurisha yego ama challenge nayo mu kazi nyine arabaho aramaho niko bibenza akazi kose tukiri ngaho nyene biramaze kugushikira bivanye n'ama deception maze guhura akaba nk'umunsi umwe wadirinze dufate n'umuntu ufate nko muri diaspora meme ari no ngaha hafi ukamukora ikintu cy'amafaranga menshi hama après mwahejeje kudiringa wahejeje no kumukorera produit ugira wayumuhaye ntaguhe ama revenu yawe hamaze gushika ukumva ugati je bino bintu kabisangire ndabivemo ngenda bihebe je ndaramena ya deception ico gihe kiramaze gushika biramaze gushika yari projet navuga ko yarimwo ubuzi bwinshi kubabizi barazi charte graphique cyarico ni ikintu usanga kirimwo ama projet ashika nka 30 rero mwizo 30 umuntu aguhaye avance ayasigaye nayaguha ari nka projet ya 500,000 kaguha avance ya 250 yumva ko ayasigaye urayaheba byageze gushika ico gihe ndavyibuka ndambise umengo no biheba kuko ni ikintu cyafashe ukwezi kose ndiko ndagikora maybe ama correction iki rero kabisanga umuntu murahejeje tava aguhaye avance ukazomurondera ukamubura ukamurondera ku matelefone iki ukamubura haraho benshi usanga twaciye kwa Nerinat arazi ko ngena cabigenza gasanga barakwishuye kubera batinye ko agira abavuga gasanga arakorondeye mukabiheza mugabo rero novuga ko ico gihe cyarashitse ngumva kumengo nyene no biheba gusa nyene naratawe ko nta kintu na kimwe kitamwe challenge niba mvuga nabibandanije navuga ati biko bibaye biranyigishije nibizokurikira ndazi ko ndashobora byitwaramo yego yes tukiri ngaho uvuze Nerinat kubera abantu benshi babona iyo umubyonze gatoyi yes araguhaze niba yashije ku ma platform yose ko n'umuntu akurikiranwa cyane ngaho mu gihugu cacu nube bucuti buri hagati yawe na Nerinat ko uvuze ko iyo bigushikiye bigahara umwitawaza nube bucuti mufitanye na Nerinat gamu jewe na ubucuti ufitaniye n'ubucuti novuga bw'akazi mugabo n'umuntu ko twakoranye ibintu byinshi twarakoranye igihe kinini hagiyemo harazamo n'ubucuti bien rero n'umuntu ufata nk'umuntu nyene ni nk'intwari kazi uravye ivyo akora maybe hari abantu nyine bavuga ati ajya mukobwa yana afise umuntu mwaratukana ntashoboka mugabo bivana n'umuntu ko mufata wo kumufata siko je ndamufata kubera amazi twahuwe nyine tubanye dushaka kumushira muri yo way yego rero jewe n'ubucuti buhari ni bw'akazi n'umucuti busanzwe yes yego kuba uri mu graphic design amazi kuba professional kandi kubagenda bayikurikirana je akarugo kawe ndakazi reka turaza gashira kuri kava baza ukabona acabona yuko ari umuntu asanzwe akora ibintu binini havi bibaza ngo n'umuntu twaye bwitorere uko ngo asanzwe baraza kuyibona kano ni bakabona baraza kubona n'abantu we uneranye n'abantu oya ku mafishi umva uko usanga hariho umuntu uzi credit ari usanga yarayikoze umunsi kasanga ariko akarogo kiwiyo turaza gushira encadre baze kubona baraza kubona yuko umuntu turakurana atasanzwe turabona amashow menshi jengerageje kuri amashow menshi ariko araba ino miss muri sama même no miss iheze novuga nka 50% vraiment
ngaha Abuja meme no mu gihugu hagati ni uri kurakora cyane mbega niye inaje ukoresha nirihe banga ukoresha kugira ngo abantu bakomeze kukwizereramo kugira gukomeze gukora ibintu binini mwene tumaze imisi tubona je nibaza yuko nta banga rinini yafise bo ibi ni Imana tunyene ni Imana ibirimwo bisigaye no gukora cyane nibaza ko ari ibikorwa byanje nakoze byinshi byagiye biramvugira yego gisigaye nta kintu kinini yandushije abandi nta kintu kinini yacatari nibaza ko n'umuntu wese afise ukuntu akora ibintu byiwe n'abantu nyine ubusanzwe ufise yego yes apa yo ngaha mu Burundi haro nk'abandi bantu bo muri diaspora canke bo hanze y'igihugu bamaze gukorana ama projet apana ibi biza kugaruka ngaha mu Burundi biza gupostinga mwabiriya bihugu nyene vyabo mwadiringanyemo mugakorana biramaze gushika yego biramaze gushika bariho twagiye turakorana street mbere nko muri gospel nka Vestine na Dorcas hariho show yari evenement bafise niyo bakurondeye yego niyo bandondeye kuri Instagram twarakoranye yari concert bafise twakoranye yabereye source dine cyane yego twakoranye affiche dukwana amatike na ma visibility yose yakoze mu gihe evenement yakoze n'abandi nashoye kuvugira nga yego yes wow ni experience wakuye muri ico cizere wagiriwe mbere ko tuziho ngara abandi ba graphic designers benshi kandi babikora neza iyo confiance bakugiriye yaguhindura iki ico gihe ni experience washoye kubikura bo experience nabonye nuko bobo abanyarwanda mukoranye n'umuntu atazi ku bavuga gute ntabujyajya ntibazi kuzana ikintu abantu dushobora kubana ikintu kamukorera ikintu cyiza ko yazi ko yakurishe yego akabwira ati n'ubundi namurishe ari nziza ntabyo ndamubwira akabigumya mugomba ko wewe maybe n'abakurishe agati bro nukuri nashimye twakoranye wankora ibintu byiza yego kandi mva ko mama navuga n'amafaranga arashana kurenzako mugabe no sindigiye ndabibona bo experience nakuyemwo nuko bo nabantu bifuza ko mukubakorera ikintu as ideni ni ivi wawe donc uri creative mukorana ikintu bo bakakubwira dukeneye ikintu kimeze nkuko ikintu nawe ugerageze mugabo kenshi nitwiwacu umuntu aje akaguha akazi aguhana n'ikintu akeneye kumukorera urumva nkeneye ikintu nk'iki akaguha nka afishe bakoze ahandi nkeneye ko nkorera afishe nk'iyi mugabo urumva abona agenda abana abo mu Rwanda cyitwa n'abandi bantu arakureka ugakora yego yeah wow utuganirije vyinshi abashoboye kuraba ikiganiro du début gushikana tugejeje tugane ku musozo twaganira ibintu byinshi bigiye bitandukanye deja turacabona bacari umujene mbere ko turangiza ikiganiro niye manu ushobora kuwugwaruka bivanye n'amatara menshi bagiye bafise agiye atandukanye si utukuri ibi vya graphic design abari fo kuri ivyo niye manu ushobora gutanga ugwaruka muri rusange bojimano no hanura ugwaruka nuko dutegeze kumenya yuko igihe turimwo nigihe cyo gukora nigihe cyo gukora nkuko nyine cyoro yamabitubwiye kenshi yego ikiri mu yitwebwe tukamenya ico ikiri mu yitwebwe bwa mbere tumaze kukimenya tukaja kukwibyo tugakora kubera ko ubunyi abantu benshi ko barakora biteza imbere batazi amaso leta izo duha akazi twariyize ibintu byinshi ku ishuri dufite ibintu byinshi twize rero ikindi cyo gihe cyuko twoja ku kivi tukabigaragaza tukabishyira hanze tugira n'Imana tafise page iradushigikira abajene imigambi ikashigikira imigambi y'ugwaruka urumva ko ni ikintu gihambaye twagiriwe rero umva ugwaruka ariko radukurikirana bamenye yuko ni twebwe Burundi bwejo tudutegeza gukora tugateza imbere igihugu rero tukora amako mu muzo ntitugaye icyo turi ibyo dukora nakazi ndakamwe kagayitse na nyine cyoro araja gufata isuka akaja kurima why not twe tutobikora ntitwibaza cyane muri design iki ikintu cyose ubona ko kwinjiriza cyoteza imbere igihugu n'umuryango tugikore atasoni twirefere kuri Alvin Smith niwe muntu wa mbere akora ibintu muri yo cyana ko wewe akirabona ko akoramo ibyungu kumwe wabara aragikora yes mon frère kandi ndagushimire cyane ndagushimire ko watwitavye ndanagushimire ko kwigana tugiranye nizere ko n'ikindi gihe uri ku yindi stage y'ubuzima nzoguhamagara ukashaka gutwitaba nande ndabashimiye cyane kwa mwanyumviriye
Ego. abakunzi ba Shanway TV Ego. kumve ko tubakunda kandi abantu batarakora subscribe bagende bakore kubera ko hari ibintu byinshi iyi channel idufitiye. Ego. Yes. Asante sana papa. Asante sana. Abakunzi ba Shine TV reka tubashimire ko mwadukurikiranye du début à la fin ntawe utamu bindi biganiro. Ciao ciao.